Hello guys, hello la famille, comme vous le voyez, ni Bernice Akimana kuri micro za GITEGA-Ent TV. Uno munsi rero ni munsi uri special muraza kubona abantu twakiriye, bumenyereye twakira bon abajene ndetse n'abandi batandukanye no munsi twabazaniye abavyeyi ndabibereka mu mwanya. Rero ushaka gukurikirana rero kino kiganiro d'idebut gushika kuri fe yacu. Rero uze kugira subscribe, like, share na comment kugira tubone yuko ibiganiro byacu tubahaye bimeze neza cyane, mwabikunze cyangwa mwabigaye kugira ngo tubone neza icyo twohindura. Uno munsi rero turi kumwe ku ruhande mu kuboko novuga mu kuboko kw'ibubamfu no mu kuboko kw'iburyo dufise umupapa, mu kundi kuboko turi kumwe n'umumama. Ndibaza muko murababona kuri site za kamera za GITEGA-Ent TV. Kaduhere kwanza bavuga ati the lady first. The lady first reka dutangure ku mukenyezi. Reka dutangure ku mukenyezi guys, bumva barire cyane. Baravuga ngo dutangure ku mugabo njembo ngo tutangura ku mukenyezi kwa nibo twaje cyane kuraba umugabo tuza kumuvuga ko après kandi nanje niko ndakora emission ndumwigeme nabibona ntegeza guhera ku mama ni sawa ukazina ni Gatoni Sara shana Gatoni kweri urabibona uriko murabibona shanda ndagusabye wizi bereki kano Gatoni Sara. Wana ko ari umukobwa ameze neza cyane, mu mama mwiza. Tuza kwerekana mu mwanya kado adufitiye gift adufitiye bwa kabiri katwakire uwo tuzi ku izina rya SAFAGA umuntu swaga sha SAFAGA nawe kweje nzikoma dukorana ama emission menshi ariko no muzi gute ushobora kubona mikono yikoresha vraiment musanzwe kanyamuneza niko kariko karansya maze kubabona najyewe cyane ndi byose ntavyarazibagira mbere mpamfaza gusanga mbere ariko ndahusha na kutumwa wanatwakiriye turabibona ko wanatwakiriye shaka kantu ni sawe akanisa kameze neza cyane SAFAGA gusa no musura ntaye hasi guteje nusi ndabitahura ukayibona micro ukamuyigumiza ngaho onye vraiment ndagufatire vraiment iyo umuntu nyene yaryohewe abyitahura umunezero wakubanye mwinshi ni nko gushaka kubona gahanadutse ndiro ukavuga ati none urababaye cyane. Okay, SAFAGA tumuzwe izina rya SAFAGA tubwira izina ryawe. SAFAGA ni umuntu ki nuwahe muntu SAFAGA ninde? Ya SAFAGA n'umuntu swaga ku mazina yose, amazina y'abavyeyi banyise ni Mfuranzima Alberic. Izina ryo artiste akaba ari SAFAGA umuntu swaga. SAFAGA umuntu swaga. Mama bebe akazina ka SAFAGA ukumbire ngo umuntu swaga ukavuga ko iki wewe kubwawe wumva uvuga ko iki ko kazina ngo SAFAGA umuntu swaga. Numva akazina keza ko n'umuntu ari swaga nyene. Rumva shaka kugira umugore akabona ko nawe ufise swaga. Ivyo ntumva ngene bitesa. N'umuswaje kwanza kwibarutsa SAFAGA. Twaje kwibarutsa SAFAGA tumurabe dutera inkuru. Murabona ko afise umwana vraiment umwana mwiza. Nimuko muramubona gusa muko mubona inyuma ariko je niko ndamubona imbere. N'umwana ari swaga nka se wiwe ameze nka SAFAGA kufise umukenyezi mwiza. Yatabari mwiza sinari kumukunda namukunze nyene ko yari mwiza. Wakunze umva cha mukenyezi wamukundiye iki SAFAGA? Mukenyezi namukundiye ibintu byinshi gusa kimwe coco nuko sanza umukenyezi akunda Imana kandi yubaha Imana. Sha none utatubeshi umukenyezi wawe mumaranye igihe kingana gute? Mukenyezi wanje turamaranye nk'ikiringo c'umwaka tubana muga kuva dukundana. Igihe c'umwaka cyo gisa n'ikirenga ko gatoya. Nukuvuga yuko mumaranye nk'imyaka nk'ibiri renga canke mumva mubanye umwaka umwe n'uyundi mukumenyana? Tubanye umwaka umwe. Tubanye umwaka umwe utarakwira n'undi mwaka wakwiye kuva tukimenyana. mu mezi make tuzokwiza ibiri ndibaza tuzogira nifu
Nukunde ibintu byo kwiryohera Safaga we ibintu byo kwiryohera anniversaire abantu b'abagabo ukunda kwiryohera ofete bivanye n'ukuntu twakuze nakuriye mu muryango ukunda kwiryohera muhira atabibazo bakunda kwiteza izo affection nyene zamfasha nkuko nyene n'ubu naje sinitahura sije ndabituma ahubwo gusanga ndavyisangamo. wowe n'umugore wawe muraziranye cyane gose muraziranye cyane yego reka mbaze umugore wawe muranye imyaka ingahe na Safaga? tumaranye umwaka urenga. Muranye umwaka urenga. Mutatweshe mwahuriye hehe kugira ngo mumenyane mumarane uwo mwaka mukundana? Umwaka twahuriye muri eglise yarambona je ndi muri chorale akabona ibintu we yabyenye narimba yarambona hama Safaga ninze je mu misa yashaka gatoni kwe washaka gatoni oya bro musanzwe nasanze ndumukirisu wewe nakoze umuziki ndumukristo navukiye mu muryango w'abakristo ndirimba no muri chorale gusa je bimaze kungora bivanye no gufatirwa cyane naho nyene namubona nyene muri chorale mbona umwana mwiza aririmba neza nkaca ngumasenga ndi ati Imana no kuri kwimana tumufashe ujya mwana azanyemere ujya mwana ati jewe akaje gatoni gatoni kwe azambyarire nanje umutoni kwanza ndamwite gatoni ati n'umwana n'uwita umutoni yitwa umutoni umwana yitwa Gatoni Liana Arubana subirira mu gatoni yitwa Gatoni Liana Arubana Arubana ryavuye kukigasha Gatoni ni sawa Liana antuka ngyamana sinemaze gukumva gusa nutuzirangira ngo urashobora kwita nka Arubana mwagikwiye kuki Arubana ni femine ya Ruberike ko je nitwa Ruberike umwana unasimishimye tumwite Arubana kugira tumusangiye na mama wiwe Gatoni twese agenda shikirwa mbo mbwitwa witwa Gatoni Gatoni witwa Gatoni n'umwana witwa Gatoni mbega ibintu biryoshe gamukamehirwa ngira ikintu uzi kwisafaga n'abandi bantu batamuziko ikintu ndamuziko nuko ari umuntu afite umutima mwiza abandi ntibabibona nije ndabizi cyane gusumba ni ubizi cyane gusumba urumva ko gusa amva murabihurira ko n'abandi bantu ariko mwumva ushaka kuvuga ati jewe ikinda kizi ku mugabo wanje vraiment arishavuza ushaka kuvuga ati arishavuza icyo ukakizi afise ahubwo n'umuntu yamari afise morale buri munsi none ko umugabo wawe vraiment twamubuze mu muziki yarapoteye yaragiye burundu yaragiye sihuri yaragiye waramubujije oya ahubwo ne wakwiye kwivugira iyo yagiye wowe ntamuje gusa oya ubwo nawe usanzwe bikunda ibintu byo akora byo kuririmba nkunda ibintu byiwe byose navyo ndabikunda kandi ukunda Imana nawe akaba ataririmba ibintu by'Imana none ko ntitwari kubana wabyemeye ubizi Safaga wagiye vraiment kuko twe tuguheruka mu ndirimbo ndabwiye indirimbo yawe ndaguherukako ndirimbo mwakoranye naco mbose niyo ndaguherukako ntazihari je mbwira wewe warazimiye urapoteye cyangwa ni kubera wari kurategura n'umwana mu minsi mike Imana ihezagiye kuko yabikoze n'ubundi izo mwabikoze izo mwabikoze gusa kumwe nyene na madame nyene tumurimbira wagarutse mu muziki ushaka no kera narindi Imana yaratanga ivyiza mu muryango yuguruye nahirahira ngo akugarire turumva ndagoye mufasha nguyo nikibondo ngicyo kari mu mukundwa n'umufasha ndimo niyo nyene Safaga we none muri mukarimo n'umukuri mbiyo ndimbo n'umukenyezi wawe umugore wanje azoba arimwo ko azoba arimwo namufise none umufasha wawe arazi kuririmba arabizi cyane gose yarinze no muri chorale igihe kinini je aranabisinja kwanza kuko aranamumviriza keshi nubwo umuvyeyi ijwi ntirigenda basi nimuducishize ko mwe nubwo ko barakarimbo ku yundi muntu simaka muturirimbire ngo akiwa
ntimuragakora gusa muri mu gakora nimuturimbira nibwoko barakandisha nkako akomuzi twumve nyene umuryango wa Safaga nyene mu kuririmba usigaye asha mushe mu byumva navuga ko ashaka turirimba Safaga umugore avuze ati hitamwe karirimbo we wari turirimbo none turirimbo sheri babwire re turirimba kuririmba izimana ririmba umuziki wiwe nanje nzo kuririmba imana reka basi usanga bona ndimbo nimwe imana uzi kandi cyangwa hariya ne Safaga bona ndimbo nimwe imana uzi kandi usigaye wowe umbwiye ko uri umukirisi wavugiye umuryango w'abakirisi ngo iyo ntegereje urayizi yo umugabo yitwa Yesu umugore ko yizi muce muririmbana byanse ntuzoba umukirisi ucuririmba wowe za ndimbo arayirimbana duhere kwa Safaga ndayirimba yose aririmba aho ushoboye nta ngorane iyo ntegereje umugabo yitwa Yesu ivyo yankoreye ni vyinshi cyane naho nohera mu gitondo ndabivuga sinabimara nari mu mijimu kabije Yesu ankuramo nari mu mandute isoni Yesu ankuramo nari ndushe nguyu mumwa Yesu araza ati ngwino mwana nkunda muruhure ya biraryoshe cyane asha umugore wa Safaga tour yaho jena nagamana ko ntabiyizi akarimbo nshaka kurimbira imana ntibisaba yuko rinda gushiramo ubuhinga oya nta buhinga koce Safaga arakizi koce rico kirezi Safaga arabizi muri repe kwanza wumvirize ngene nanje ndiko ndakora ngorora ukwiye kuduga ngahano ngaha bikagenda neza ubu nanje nkenda byumvise muri repetition kwa ntatoshobora kubashika nkenda byumvise amashimwe na yawe icubahiro ni cawe gukomera nukwawe nta usa nawe mwami tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icubahiro tukuramya Safaga ndagukuye muri game ndagukuye muri game mbomwe nyene ko umuryango wa Safaga umuryango ari Safigire family bana wese azaririmba abana no kumwita Safigire baby kwanza azakora kazi niyo abishima bugabo uvuze ngo tuzobugirane nawe namwita Safigire baby Safigire Safigire baby Safaga baby yeah mama warabizi ni safi kweli man bana itakuwa moto guys mwumvise n'umuryango yuko ari umuryango udufitiye utugenegene udufitiye ibintu bimeze neza cyane ibintu urumva yuko arabaririmbyi bari no mu kutuzana indirimbo yo kukeza umwana wabo kukeza umuvyeyi kukeza umuvyeyi umukenyezi ko yashoboye kumwibarukira kana urumva yuko n'umwana wamwise n'izina vraiment rya famille ngira ngo nibavyari undi amazina zo yarabaze kubaherana uzoca bamwita irindi zina ngira ngo badafatanye amazina yabo urumva ko ibintu bimeze neza cyane tuzoza turabazanira ibiganiro bimeze neza cyane muzamwifuza tuzobavangira tuzobazanira abavyeyi tuzobazanira abajene tuzobazanira bimeze neza cyane ko ntitwicaye Gitega Entertainment TV Safaga gira kajambo kamubwira abakunzi ba Gitega Entertainment TV kajambo kamwe ubwira abakunzi ba Gitega Entertainment TV babanze bafyonde kuri subscribe hama bashire kuri share na comment bitege yuko ibikorwa vya Gitega Entertainment TV atana rimwe bazokwiga bahororokerwa ahubwo ibikorwa bigiye kuzari byinshi cyane nabo bavyitege kubashikira niba mara gufyonde subscribe nanje Safaga umuntu swaga sinabahevye niho ndi akazi ndagafise ni keshi cyane
Ego turafise n'igiteramo ku munsi mukuru wa Noel tuzoba turi bukirasazi hazoba turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye kuva mu ntara ya Gitega ava yahindirimbo shasha igiye kubashikira umwana tuzomuhekereza indirimbo yamaze kuboneka ne tuzobaririmbira nto zizaba bari ngaha ndibaza muzodutumira canke dusanzwe turabatumire nubwo mutarabitubwiye murabasangwa turabasangwa antukangira n'umuvyeyi yashobora kutubwira akajambo ka nyuma tugira ko tunamusezera akajambo nababwira bwa mbere ndabashimiye ko mwaje kundaba mukaza kuraba umuryango wacu kugira ngo ninge nimeze hama n'abakunzi banyu nababwira babandanye babakurikirana cyane bafite subscribe hanyuma tuzosubire kubonana umunsi tuzaduhekereza mwaje kuturaba muravyumva yuko twe tugezanye n'ubutumire mugamwe bwe muzoturaba nta butumire muzoronka ariko tuzobashobora kubacishiriza ko mubone kandi ubanze ko ruragenda nyene muzoba mubona yuko muravyumva yuko haha nako ndabirukana none mbiriza guys ko nuzoshobora kuhashika azohashika kwa SAFAGA mtuswaga murakoze cyane mwebwe muza kudukurikirana ndabakunda cyane ciao ciao